Turabaha ikaze muri burakeye yo kuri uyu wa gatatu aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu ntara hagati mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira hariya mu ntara ya Ruyigi. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Amaritiro y'igitoro ca magendu agera ku 1,400 niyo yafatiwe hariya mu Ngarama ariko ajana mu gisagara ca Ruyigi n'abakidandariza mu Kinwabini mu gihe ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence bwabaye ndanse hirya no hino, ivyatumye n'ibiciro vyo kuyunguruza bigenda biraduga. Ivyo rero bikaba vyabaye mw'ijoro ryo kuri uyu wa 20 ushira wa 2020 ku gituro c'Ingarama mw'ibarabara ry'igihugu nimero 13 Ruyigi Cankuzo muri komine ya Ruyigi. Umwe mu bafatanwe ico gitoro akaba yavuze yuko yari yakivanye hariya mu gihugu ca Tanzania akizanye mu modokari yo mu bwoko bwa Probox ari amaritiro 500 ibido 25. Yemereye igipolisi ko yariko akironka ku isoko ku giciro c'ibihumbi 200 ku ibido, ariko kandi bikaba bizwi yuko iki giciro atari co badandaza ko igitoro ko baca bakidandaza mu mafaranga menshi. Mu masaha rero 8 gusa igipolisi cafashe igitoro kigera ku maritiro 1,400 amabido 70 y'amaritiro 22. Ico gitoro kibitswe muri komisariya y'igipolisi hariya mu ntara nyene ya Ruyigi, hari naho hapfungiwe abafatanwe ico gitoro ca magendu kiba kivuye mu gihugu ca Tanzania. Ni igitoro rero gikomeje kubura hirya no hino, ndetse abarundi benshi bakaba baguma bafatwa bariko bagerageza kukidandaza mu buryo bwa magendu. Igitoro rero baca badandaza ku mafaranga menshi, aho abakigura ku iritiro amafaranga menshi cyane ugereranije n'amafaranga cari gisanzwe kidandazwamo hano mu Burundi. Ari navyo abatwara amamodoka yunguruza abantu n'ibintu bavuga mu kugira ngo bavuge impamvu ibiciro vyaduze hirya no hino, aho benshi bidoga yuko basigaye bakora bahomba muri no misi kubera ukubura kw'igitoro. Bakavuga yuko bamwe banahisemo guhagarika gukora akazi bari basanzwe bakora, kuko igitoro cyo mu bwoko bwa essence kimaze igihe cabuze hano mu Burundi, ndetse abunguruza abantu n'ibintu bakavuga yuko iki kibazo kimaze igihe kinini kiriko kibatera guhomba, aho bahagaritse imirimo basanzwe bakora kubera ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence busanzwe bwabaye ndanse hano mu Burundi. Ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Makamba, aho hafashwe ingingo zikomeye zo gutuza iduzwa ry'ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludi mu nama y'umutekano ya komine Makamba yabaye ku itariki 14/0/2025. Hakaba harashikirijwe ikibazo c'abadandaza bikikamukiza mu kuduza ibiciro vy'inzoga, ndetse bamwe bakitwaza yuko babifitiye uburenganzira, abandi nabo bakitwaza ko barangura ku macupa. Buramatari w'iyo ntara rero yamenyesheje yuko bagiye gukora rusasuma kugira ngo barabe ko iduzwa ry'ibiciro bafise abaduza ibiciro bafise ivyankenerwa canke bafise uruhusha kugira bahabwe ubwo burenganzira. Abafise amadepo nabo akabamenyesha ko kizira ko baja baradandaza ku bubare canke kugira ngo baze baradandaza kuri detail badandaza ku icupa. Akamenyesha kandi yuko uwurose inzoga canke ibinyobwa vya Braludi wese ategerezwa kudandaza ku giciro kizwe n'amategeko hisunzwe iyo yazikuye. Ibiciro navyo bikaba bimanikwa ahabona kugira ngo abakiriya babibone, ndetse n'abajeje gucungera urudandazwa babibone. Komisera jeje igipolisi muri iyo ntara rero akaba yamenyesheje ko kugira ngo bahashe iryo duzwa ry'ibiciro ko bishakiye, ubu uzofatwa yarengeje ibiciro vy'inzoga zose za Braludi zizotwagwa izafise zose muri parike zice zigurishwa amafaranga yose yashigwe mu kigega ca leta. Ibidaji vyose bisubizwe muri Braludi akabarekiwe nako kugagwe kugira ngo ntagire n'uzosubira kwiyumvira kuduza ibiciro uko yishakiye muri iyo ntara. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero, aho abakenguza amateka berekanye amakenga bafise imbere y'umushikiranganje ajejwe indero n'ubushakashatsi François Habyarimana. Bakagira bati muragabe ntihabe akarenganyo mu gutanga amaburse, nimugire urutonde mukurikije amanota hatarabwe ngo uyu ava mu ntara iyi n'iyi canke uyu n'umwana w'umukuru, kuko ivyo ntaho bizodushikana. Abakenguza amateka bakaba basavye umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi
kwitondera ivyo gucagura abanyeshure baja kwiga hanze. Abo bakenguza amateka bagashikiriza amakenga ko hoba hajamwo akamwana wa mama ayo maburse ahabwa abana b'abakuru. Basavye umushikiranganji w'indero gucagura abo banyeshure hisunzwe uko barushanya amanota atakuraba nkunzi, ndetse bakamusaba yuko ico kibazo yogifata mu minwe kugira ngo ntihagire abana basanga bariko bararenganwa. Kuri ico kibazo rero umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi akaba avuga yuko baherutse kurungikira intonde z'abanyeshure barose amaburse kugira ngo berekane yuko atana kimwe cigeze kirenganwa canke ata kibazo na kimwe kirimo. Umushikiranganji akavuga kandi ko hari amanota y'urufatiro yama yisungwa atari munsi ya 70%, ariko rero yabakuriye inkoni ku gishitsi ko ivyo kuraba amanota gusa bitashoboka. Agira ati nivyo birumvikana, ariko mumenye yuko abanyeshuri b'u Burundi batiga mu buryo bumwe canke ivyo bitwa meme condition. Akavuga yuko kubwiwe umunyeshure w'icendajuru aronka amanota rimwe gusa, ivyo rero yize akabiherukira ko mw'ishure, ariko mu kibazo akaronka 70%. Umwana wanje nawe yiga mu buryo bwiza agahabwa na cours du soir akaronka 75%. Uwo w'icendajuru araciye ubwenge gusumba wowe wanje, kandi bose abashizwe hamwe ndazi ko uwo mucendajuru yoca amwenurira. Akavuga yuko rero bagiye baraba intara kugira ngo ntihagire namwe barenganwa, kuko avuga yuko hariho bamwe usanga bafise uburyo bigamwo vyoroshe gusumvya abandi. Kubw'ivyo rero umushikiranganji akamenyesha yuko intererano ayita ahawe n'abakenguza amateka ayubaha, ariko ko atakirakorwa ko mu gihe leta itarashobora gushira abanyeshure mu buryo bumwe canke dans les mêmes conditions kugira ngo bige kumwe hanyuma baraba amanota bafatiye ko. Kikaba ari naco baraba rero, akavuga yuko badashobora kuraba amanota gusa, ariko n'ivy'intara bitegerezwa kujamwo kugira ntihagire na bamwe bakumigwa. Ano makuru tuyabandanirize hariya mu ntara ya Ngozi, aho inyuma y'indwi yose atanima ry'imvura riguye, imvura yaguye ari nyinshi ihitana imirima itari mike, amahegitari ataramenyekana igitigiri yononekaye kubw'imvura nyinshi yaraye iguye. Imitumba ya Buhiga, Busoro na Gakeceri muri komine Ngozi kuri uyu wa 20/2025 hakaba hononekaye amahegitari atari make y'ibigori, imyumbati, ibitoki n'ibindi bitegwa. Abarimye bakaba bafise amakenga n'impungenge bavuga bati twari dukeneye akavura kuko kari kamaze indwi yose katagwa, ariko yiguye yabaye nyinshi, urubura rwari rwishi, ni nagwo rwasongeye isibe kugira ngo gonone imirima. Bakaba basaba abagira neza kugarukira kubahuye n'izo ngorane. Abajeje intwaro bakaba bariko baraharura ivyononekaye muri iyo mvura nyinshi yari ivanze n'urubura. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imyidagaduro mu muziki, aho igiteramo cari citezwe cane c'umuririmbyi akomeye wo muri Nigeria, umuririmbyi Rema atakije mu Burundi. Niyo muririmbyi Rema yamenyekanye cane mu ndirimbo Calm Down. Indirimbo Calm Down yamenyekanye cane ku isi yose, ndetse akaba yahawe n'ubushimwe butandukanye ku bw'iyo ndirimbo. Akaba yari yitezwe yuko azoba ari mu Burundi itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2025, ni ku munsi mukuru wahariwe abakundana canke Saint Valentin. Uyu muririmbyi rero akaba atakije mu Burundi nk'uko vyari vyitezwe, kuko vyamenyeshejwe n'abari baratumye ko uyu muririmbyi Now Company, aba bakaba aribo bari barateguye igiteramo ca The Ben mu Burundi. Bakaba bamenyesheje basaba n'imbabazi abarundi yuko bitagikunze ko uyu muririmbyi wo muri Nigeria ashika hano mu Burundi, bagasaba imbabazi, ariko kandi bakaba batamenyesheje neza ivyagoranye. Ni mu gihe kandi urongoye irishirahamwe Jean de Dieu Nishishikare bivugwa yuko amaze iminsi ariko arakurikiranwa n'ubutungane kubijanye n'ibiteramo nyene asanzwe ategura, ariko akaba ari amakuru rero tuzobandanya tubatohoreza. Igiteramo rero cobaye ku itariki 14 z'ukwa kabiri 2025 ku munsi w'abakundana, aho uyu muririmbyi Rema yoje mu Burundi. Niki kibaye ikaba yobaye inshuro ya mbere uyu muririmbyi yashitse hano mu Burundi guteramisha abarundi,
abarundi benshi bari biteze yuko bazosohokana n'abakunzi babo muri kino giteramo, ariko iki giteramo kikaba casivye. Amakuru tuyabandanirize mu makungu, aho tugiye kugaruka ku ijambo umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagiye avuze mu kurahira, ivyatumye benshi hirya no hino bagaruka kuri iri jambo rikomeye uyu mukuru w'igihugu yashikirije inyuma yuko afatiye ubutegetsi ku manda yiwe ya kabiri, akaba abaye umukuru w'igihugu agira 47 asubiriye Joe Biden yari yamusubiriye nawe nyene igihe yararangije manda yiwe ya mbere. Ni Donald Trump rero inyuma yo kurahira yafashe ingingo zitandukanye, harimo kuva mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho abagwayi OMS no kuva mu masezerano y'i Paris ajanye n'ihindagurika ry'ibirere. Donald Trump kandi akaba yashizeho itegeko rirekura abari barafashwe bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi igihe binjira i Capitol. Donald Trump amaze gutsindwa amatora, akaba bari barapfunzwe bagirizwa kugumuka no gushaka gutembagaza ubutegetsi bwatowe n'abenegihugu. Donald Trump rero akaba yabahaye ikigongwe c'ikivunga. Donald Trump kandi akaba yashizeho itegeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemeza yuko ibitsina bihari ari bibiri gusa, umugabo n'umugore. Iryo tegeko rero rikaba rikumira abasanzwe barihinduje ibitsina, aho ni mu gihe nko mu bihugu vya Buraya hasanzwe hari imvururu nyinshi ku bijanye n'igitsina. Bamwe bavuga bati igihe bariko bavuga igitsina baje bakura ko bigevye kuvuga ngo monsieur canke madame, kugira ngo bareke gukumira abihinduje ibitsina. Donald Trump rero akigera ku butegetsi akaba yahise afata ingingo yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atakindi gitsina bemera atari ibitsina bibiri, igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. N'ingingo zindi Donald Trump yafashe abantu benshi bariko bagaruka ko harimo ingingo yo kwirukana abimukira basanzwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Ivyo rero bikaba bigiye gushirwa mu ngiro nk'umugambi umwe muyo yiyemeje yuko azoshika akora, aho yarahiye avuga yuko azirukana abantu benshi babayeho mu buryo butemewe n'amategeko, abo yita kandi yuko arizo nkozi z'ikibi ziri muri Amerika. Ivyo rero benshi hirya no hino bakaba babigarutse ko harimwo n'umuyobozi wa Ekereziya Katolika. Papa akaba yavuze yuko iyi ngingo atari nziza na gato, akaba yagaye iyi ngingo yo kwirukana abimukira bashitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bivugwa yuko Donald Trump muri iyi ngingo n'abafise abana bavyariye muri Amerika, abavyeyi bazotaha ariko abana bagasigara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akavuga yuko ibi azobishikako kandi mu gihe gitoya, ndetse akaba yavuze yuko kuva arahiye hari abasirikare bazoca bagenda gucungera imbibe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni itegeko rero abantu benshi bagiye bagaruka ko mu yandi mategeko Donald Trump yafashe ari mu itegeko rivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazosubira kuza ziratanga amafaranga ku bihugu bitari Amerika. Akavuga yuko Amerika itanga imfashanyo nyinshi mu bindi bihugu, ariko izi mfashanyo zigakoreshwa mu gusambura no mu guhungabanya umutekano. Donald Trump akavuga yuko azorinda kwiga kukungene Amerika itanga imfashanyo mu bindi bihugu kugira ngo barabe yuko izi mfashanyo zifise akamaro haba kuri ivyo bindi bihugu ndetse zifitiye inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabashimiye kuri aya makuru mwakurikiranye, rero tubifuriza kugira ibihe vyiza. Mushishikare mudukurikirana ku mbuga dusanzwe dukoresha zitandukanye, nawe utaha muri Burakeye ikurikira. Murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.